ashimwe cyane. Dusangirira ijambo dusanga mu cete Paulo yandikiye abaroma igice cy'umunani umurongo w'9b haravuga ngo iyo umuntu adafise mpwemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Dusangirira ijambo rivuga ngo ndi uwiwe nawe nuwanje. Ndizera ko mwagize umunsi mukuru mwiza wa Pentecote, uwo jewe nita isabukuru y'ishengero. Isabukuru y'ishengero kubera iki? Kuko intumwa zimaze kuzura ubushobozi zatanguye gushingira intahe Kristo, hanyuma abantu benshi baramwizera, ishengero riba riravutse. Natwe iyo twizeye Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, mwemu yera acaza akaba muri twebwe. Niwo twokwita mwemu wa Kristo canke mwemu w'Imana. Uko wobivuga kose aguma ari mwemu yera kandi mwemu y'ubushobozi. Nuko rero ivya kera biba biheze, tuba tubaye ivyaremwe bishasha. Kera twagenda twitwararika ivya kameremere kacu, hanyuma bikatuvyarira urupfu. Ariko tubaye ivyaremwe bishasha duca twitwararika ivya mwemu, hanyuma navyo bikatuzanira amahoro n'ubugingo. Rero ico witwararika kiragaragaza icuri canke kikerekana aho uhengamiye. Uko twitwararika ivya mwemu yera, uzusanga abantu baca batahura yuko turi ab'Imana. Kandi mwibuke yuko abarongorwa na mwemu yera ari bo bana b'Imana. Kandi abarongorwa na mwemu yera barama ivyamwa vya mwemu yera, nayo na mahoro, umunezero, urukundo, ubugwaneza, ingeso nziza, kugira neza, ubwizigirwa, kwirinda no kwihangana. Ivyo nivyo vyamwa bagenda barama muri runo rugendo rwo kuja mwijuru. Si ivyo gusa, uwo mwemu yera arakora igikorwa kidasanzwe mu bugingo bwacu. Nk'iyo turi mu bibazo, mwemu yera aradusengera. Uko hari igihe uba mu bibazo bikanka nuko usenga, ariko mwemu yera aradusengera anihiminihi itovugwa, kandi aratwongera inkomezi, akaduha n'ubushizi bw'amanga kugira ngo dushobore gukora ivy'Imana igomba. Rero ikigaragaza yuko tuguma muri Kristo nawe akaguma muri twebwe nuwo mwemu yera yaduhaye. Nico gituma navuze ngo ndi uwiwe nawe nuwanje, kuko mwemu yera ari muri jewe. Imana ibahezagire. Turabaramukije bakunzi b'imbonesha kure buntu, tubahereza ikaze mu makuru kuri no musi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abarimyi bo ku mutumba wabuye barishimira umwimbo w'ibiharage bagiye kuronka muri rino sarura. Abaganiriye na bagenzi bacu kuri wa gatanu genekezo ya 13 Ruheshi no mwaka bakavuga ko uwo mwimbo bawukesha imvura yaguye neza. Abakenyezi ngo barafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'ingo n'ikibano, nubwo inzitizi zitabuze. Ivyo vyemezwa n'umwe mu bene gihugu yavuganye n'isamizi imbonesha kure buntu, ibiheza bikemezwa kandi no mu ntwaro. Idonido ni mu kanya. Turabaramukije tubahereza ikaze kandi mwidonido ryano makuru. Nkuko twaduhejeje kubashikiriza mu ngingo nkuru zigize ano makuru, abarimyi bo ku mutumba wabuye barishimira umwimbo w'ibiharage bagiye kuronka muri rino sarura. Abaganiriye na bagenzi bacu kuri wa gatanu genekezo ya 13 Ruheshi uno mwaka bakavuga ko uwo mwimbo bawukesha imvura yaguye neza, ariko kandi ko bakamenyesha ko bazowukoresha neza. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jean Marie Ndayishimiye. Ugeze ku mutumba wabuye uhasanga hari imirima igizwe n'imyumbati eka n'ibiharage. Aho twaciye tuhasanze hari imirima igizwe n'ibiharage maze kuma. Aho rero ugasanga abarimyi bariko barasarura, bakavuga yuko bashima cyane umwimbu w'ibiharage bagiye kuronka. Aho bavuga ko umeze neza ndetse ngo n'imvura yaguye neza. Twagize amahirwe, kirere kikaba cyatugendekeye neza, sanzwe ntitwidoga nkuko umusozi wibuye usanzwe uri umusozi ikunda ibiharage. Nivyo turiko turasarura muri make. Mwimbu turashima kubyo tubona, turashima turakenguruka. Mwimbu Imana yashoboye kuduhezagiza, turabona ko imiryango ishobora kuzotungwa n'uwo mwimbu. Sanzwe byabonetse ntawovuga ko bitabonetse, ko turabona iyo dushobora gutungisha umuryango turashobora kwironka. Gusa turabona twahura ducagurira isoko, ariko kuko ubayabaye bitoba byiza ko bizotunga umuryango. Twaje gusarura ibiharage, turiko turasarura ibiharage
kugira umwimbu tuwiyegereze muhira. Ibiharage turazoronka ibikwiye kubera yuko umwimbu imvura yaguye ari nyinshi urakoroka, ariko tuzoronka ibibayabaye. Umwimbu tuzoronka no gushira mu muryango, abana bagafungura natwe tugafungura. Je ndabona hari akarusho, ibiharage bimeze neza, ndabona ko ari ciyongereyeko. Ino byaragabanutse, ubu abantu bigenza neza, barumvikana n'abapfasoni babo. Yego nta mwongo buri sato ibidahizwe, ariko ubu turabona ko bimeze neza gose. Kera hariho abantu bisahura nyine batari bwatahure neza umwimbu akamaro ufise mu muryango, ariko ibintu bigenda neza, bakoresha umwumvikano mu rugo. Niyo bashatse ko gacupa barumvikana mu ngo bagakoresha, kumva ko atangorane vyoteza mu muryango. Yego harimo abarose umwimbu, urazi ko abantu batangana urenze urugero, hari abazoshora n'abandi nyene bazoziganya mu ngo. Igikuru no kuziganya, kandi wimbuye neza utegereza no gusagurira isoko. Abo bakabandanya bavuga ko umwimbu bazoronka bazokoresha neza mu gutunga imiryango yabo, ngo nayo abafise akageso ko gusesagura umwimbu ngo bohinduka, kuko ivyari magera ngo vyarageranutse bakawuziganya. Tubatera kamo ko kwisubirako bakareka kwaya mu rugo, kuko umugabo arashoboye kubona warose nk'ibiro nka 50 agaca afata ivyo biro 50 akanyegeza, amare misi wibaza ati nkumbura ibibondo bizofungura, ugaca usanga mu nzu haragaragara yanza rikaba yinjiye mu rugo. Ariko kugeza ubu munsi dusigaye tubatera kamo, atwego tumaze kugera mu zabukuru, bagiye turabona kahise nako tugeze kubu. Mutera kamo mubwira ati reka kwiyaya mu rugo, kuko ejo ntuzi akazoza, kubera umuntu yiyaya mu rugo aba ariko arakwega inzara. Abo no bahanura kwigumya, kuko umwimbu yubaye mu rugo utereza gufasha umuryango ukawusahiriza, sivyiza kuwusesagura. Abo barimye ku mutumba Buye bakavuga ngo inyuma y'isarura ry'ibiharage bazoca bitegurira irima ry'ici. Abenegihugu muri komine n'intara ya Ngozi basabwa kudasamara ngo bamarire umwimbu wabo mu masoko. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'uramuswa iyo komine ya Ngozi, aho abona ko nyabuna abantu bo kwitwararika gufungurira abana ivyo bimbuye, eka no mu gihe bagurishije amafaranga bakayakoresha ku nyungu z'umuryango. Tumukurikire. Kuba umuntu warabonetse ni kimwe no kubungabunga n'ikindi. Nico bituma twosaba abenegihugu ko uwo mwimbu batawusesagura, kuko murazi ko nabasukuru babuciye ngo inda uyibwira ico yirareje ntuyibwira ico wayihaye. Twasaba rero abenegihugu yuko umwimbu nivyo wimbuye birasaba yuko wivuna kanyota ukikura agatuguta wabize, ariko ukibuka yuko utokwisahura, ushobore kugira ivyo ushora udandaza kugira uronke amafaranga mu mufuko, nkuko ikivugo cyanyere cyubahiro kibivuga. Wongere kandi usigarize kazoza, usigarize ejo hazoza, kuko ejo ntuzohabwira ngo narariye ngo narabushe bwa bundi. Icyakora rero dushimira leta irongora n'icyubahiro General Major Vice Ndayishimiye ko ntajyo yama yitwarika bene igihugu mu mibereho yabo kugira ngo bakenure muri twose muri turaturiya. Tuyikengure cyane kuko mwarabonye ko heze gusora itangazo ry'uko bagira asubira tugurire umwimbu w'ibigori. Aho ritwo terakama bene igihugu birinda baza kubahenda babagurira ibigori umwimbu ku giciro kiri hasi cyane, kandi muvyeyi leta yaratwemereye kutugurira ku giciro cisununuye cyo tuma bene igihugu biteza imbere. Naho kama ishobora gutera abene igihugu twonga kandi tuterakama nabo bantu badandaza bikika mukiza, tubasaba yuko bogeza ngaho, kuko uwofatwa ariko agura umwimbu musi y'igiciro cyase na leta hariho ibihano bitekanijwe, amategeko ashobora kumufata kandi ugasanga yari yifuza kunka byinshi abuze na bikenya. Nako kamo twatarabere igihugu rero kugira ngo bamwe bikona ntajyo kwisigariza biziganirize kugira ngo babandanye biteze imbere. Aho tumaze kubona nuko iyo umwimbu kenshi wabamoreye mu isoko usanga ari gake uza gutunga ry'umuryango, ariko usanga kenshi uca wizizigwa n'abagabo gusa
kenshi mbere akatwara mu binyobwa mu nzoga zabaye zemwe n'amategeko n'izemwe n'amategeko, ugasanga rero umwana umuryango nturikora tunganirizwa nk'uko byari bikwiye. Nico gituma twosaba abenegihugu cyane cyane abavyeyi kugira ngo uwo baronse bashobore kukamisha mu kwiteza no guteza imbere imiryango. Guteza imbere imiryango naho ni kumenya ko umwana akenera kuja kw'ishure, kumenya ko umwana akenera gufungura neza, kumenya ko umwana kandi akenera kwambara kandi akenera kuvuzwa. Arico gituma rero boraba n'utwo bagurishije ntibace bahereza mu nzoga canke mu bindi bitagira akamaro, ariko biko kuziganya kugira ngo babikire ejo hazoza. Nkuko nabivuze kare, navuze yuko inda utayigwica ico wayihaye, ariko yibwira ico wayirarije. Nuko tubandanye n'andi makuru twabateguriye. Abakenyezi ngo barafise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'ingo n'ikibano nubwo inzitizi zitabuze. Ivyo rero bikaba vyemezwa n'umwe mu bene gihugu yaganyire n'insamirizi imbonesha kure buntu. Ivyo rero bikemezwa kandi no mu ntwaro. Abo bose rero bagasaba abakenyezi gusinda ubwoba, bareke kwikengera kuko bashoboye, gunyabuna bame barabira karorero ku bamaze gutera imbere. Idonido na mugenzi wacu Gwasa Jean Paul. Abakenyezi sagasesheshwa rumuri barashoboye kuko bafise uruhara runini mu iterambere ryo mu kibano. Ngabire Marie Jose, umwe mu bakenyezi twaganiriye tumusanze aho asanzwe arangurira akazi kiwe, avuga ko ubu abakenyezi baciye ubwenge kuko barakora ibikorwa bivugwa ko byari vyahariwe abagabo, aho yemeza ko yakoze n'akazi k'igisiti kimwe mu vyerekana ko ubu nabo bashoboye. Ati rero ubu baritunganije, barashoboye gutunga umuryango, bagateza imbere ikibano ndetse n'urugo. Mu iterambere ry'igihugu turakora ibikorwa rusange, naho dukorera tukahatangira ikori. Kubu utanga ikori nturonka ikabanza ko kwiyungunganya. Aho hose tuba turiko turaterera igihugu mu gukoresha amaboko yacu mu gukora ibikorwa rusange, twese hamwe tugiye hamwe n'abandi bakenyezi. Kuko urabona kera nta damu yaja ngaho kuri banki ngo araraririye arakoze igisiti cy'umurango, ariko ubu turabikora. Cyangwa nta mukenyezi yaja nko mu hoteli komakomeye nk'uku ngo aragiye guteka ngo araja mu gikoni, ariko ubu twese twarize turamenya turagenda kandi duha amakomande tugasanga turashoboye kuyakora. Icyo rero cyerekana yuko kera twari dukumiriwe, ariko ubu turishikira. Nyandwi Jeruve nawe asanzwe akorera mu gisagara ca Ngozi arashinga intahe yemeza ko ubu abakenyezi bashoboye kuko ngo ubu ntibacikumira n'ikimenyamenya barakora ubuzikera vyitwa ko bwahariwe abagabo. Mu bisanzwe muri kurabiraba aho hambere wasanga umukenyezi yikumira ngo intavyo nashobora gukora canke ngo birandengeye. Mugabo mu minsi abakenyezi barakora nyine bagashimwa kandi bagashimirwa. Bo aho hambere wasanga nk'umuntu w'umudamu usanga atokurira kumanika inzu ku nzu. Mugabo ubunya abadamu barubaka usanga bafise nivo, ugasanga nyene bambaye amapantaro, usanga ikaramanika inzu n'imisumari, byose babishoboye nta kibazo. Mu minsi ibintu byateye imbere. Nabone umuntu w'umudamu arashobora kuba afise nk'abana, ugasanga nk'umugabo wiwe yagiye guca nk'ingero ahandi hantu. Mw'ico gihe umumama ashobora guca iyo kipa abo bana akabafasha, akaneze bafungura, ati bararindira yuko umupapa aza kubagaburira abo bana. Ugasanga ariko agenda gucikira ahantu, akavuga ati je n'umunsi reka nteze imbere umuryango ntarindiriye ngo se wabana ngo araje. No mu ntwaro baremeza ko abakenyezi ubarangura imigambi biciye mu bikorwa bakora, bakaja mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, bigatuma bashika ku rugero rushimishije. Ivyo bikaba bivugwa n'uburongoye umutumba wabuye, aho anavuga kandi ko ubu mu bikorwa vy'iterambere baboneka cane. Abakenyezi barafise uruhara runini mu iterambere ryo mu kibano, barafise kandi n'uruhara mu ngo no mu muryango. Bafise vyinshi bakora kugira ngo urugo rutere imbere, barafise na vyinshi kandi bakora mu kibano naco kandi kugira ngo itere imbere. Nk'icambere twovuga barahurira mu mashirahamwe ayo kuziganya no kuguranana, ugasanga biroroshe kugira ngo umukenyezi ashobore gushika ku iterambere, agashobora kubaka ikibano mu buryo bwo guteza imbere umuryango wiwe
no guteza imbere bene wabo, kuko iyo bahuriye hamwe bakubaka umugambi bakaziganya bakaguranana, kenshi umukenyezi usanga yamaze gushika ku iterambere, akarima akorora, gutyo mu kibano no mu muryango ugasanga umukenyezi afise uruhara rudasanzwe mu guteza imbere umuryango be n'ikibano, ndetse birashobora no kwaguka agateza n'imbere igihugu, kuko abakenyezi bari ku murindi wo gukora cyane, gukora ko urudandaza cyane, ugiye mu isoko ukaja ku mabarabara hose, abenshi ukunze kubona bariko barakora iterambere cyane cyane gose, barikora ku murindi muniniya cyane n'abakenyezi. Namwe nivyo mwama mubona iyo muciye ku mabarabara, kenshi usanga abakenyezi benshi ari bariko baradandaza ivyamwa, abakenyezi benshi ni bari usanga basa amameza kwibarabara bariko baradandaza, abakenyezi benshi ahantu hari hose usanga abakenyezi mu iterambere aribo babonekamwo cyane. Umukenyezi muri make uruhara runiniya, umugabo n'ahatoba ari wahari, umukenyezi n'ikimumara mu muryango. Umukenyezi n'umugabo adahari ahanini usanga afise uruhara runiniya ku muryango, cyane cyane nk'abana. Kenshi umukenyezi yamaze gukora agatera imbere usanga ari wagurira amakaye abana, iyo umugabo adahari usanga ari we yitwararika kumenya ingene abana baza kuryama n'ingene baza kwirirwa, usanga umukenyezi ari wamenya isuku ry'abana, usanga kenshi umukenyezi ari we ivy'urugo vyose usanga ari we bafata mu minwe. Kenshi nk'abagabo turakunda kuzinduka tugenda, twatahuka ku mugoro ugasanga ibintu byose umukenyezi yatunganije ibyo mu rugo cyane, ibitungwa yabikurikiranye, kandi ibyo byose umukenyezi kubona ko yabikoreye icarimwe. Nubwo biruko mu bo twaganiriye baratanga impanuro na cane cane ku bakenyezi bacikumira canke ku bakenyezi berekana ko badashoboye, ahubwo nyabuna bakarabira akarorero kuba bariko baratera imbere, guco nabo bagaheza bakitunganya mu kibano. Akazi akora ko kwahira icarire c'inka mu gisagara ca Ngozi ngo karamufasha gusahiriza umunega wiwe mu kurondera ibitunga umuryango no mu kwikenura mu bindi. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umukenyezi ava mu bwoko bw'abatwa, akaba yamenyeshije kandi ko ngo biteye isoni kubona abantu bagize umwuga gusegerereza kandi ngo bafise inguvu Imana yabahaye. Tumukurikire. Nahisemo gukora ibihwanye n'ibyo Imana yampaye, afashanya mu kurondera ikiro cy'ubufu, yagiye akabora nanze agasanga nta kiro hose cibure, je ngiye nkabora nawe akaronka. Niko tubayeho dufasanize mw'ubwo buzima bwo kurera abantu. Bambonamwo nyene umwete w'ibikorwa, ariko hariho abavyigaho n'abandi batavyigaho. Iyo bongabanura ibeyi ntibinca intege, bandanya nkora ayo mbonye byose birimo akamaro. None ko ushobora gukuramo igikwemu cyo kwambara, nkagura umupira nkaronka agasabune, urumva nasanze ibyo gusabiriza atakamaro bimaze. Ndavuga ati nkoresha imbaraga zanjye, nkoresha umwete mu bikorwa byanjye, nzosabisha amaboko yanjye. Birateye isoni n'ukuri kubona ufise imbaraga ukagenda ku rugo rw'umuntu ngo mfashe. Nukuri usanga hari abo bimara amaje, nka twege ndiko ndahaca, ndiko ndabona nk'umuntu nyene dusanzwe tuzinanye afise imbaraga, nawe usanga ariko aradodora ku rupangu rw'umuntu ngo amufashe. Nukuri natwe biraduca intege, nukuri usanga bitangaje. Niyo mpamvu rero nahisemo gukora ako kazi k'ubwacu. Zeno baha impanuro nabo bagakura amaboko mu mpuzu, bagakora ibikorwa, kuko Imana yaguhaye imbaraga ngo uzikoreshe. Byo gusabiririza si byiza mu bisanzwe, hariho ababigize umugenzo, mugabo si byiza gusabiririza, kandi Imana yaraguhaye imbaraga. Ni kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twabateguriye kuri no musi. Reka dushimire mwebwe mwese mwejeje kuyakurikirana, tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza, munagubwa neza n'ibishaka kumbonesha kure buntu.